kuvuga hari amafi asanzwe aboneka yigaragaza cyane ku isoko agizwe n'indagara n'imikeke hamwe n'isangaraka n'izindi mboga nyene basanzwe bita isinga. Ukuntu zifatwa nk'indagara n'imikeke zifatwa n'ibintu mbona amato manini manini, amato biti ibipe niyo bazifata mw'ijoro bagenda bagacana amatara hama bagakora urusenga, imikeke n'indagara zigaca zegera, rero bakweza urwo rusenga akaba ariho bazifata. Hama isinga nazo bazifata hari amakira insenga nyene bita amakira nizo bagenda bagatega bakarazayo mu mazi hama bakagenda kugusura mu gitondo, nabaca bazana izo singa n'amasangaraka n'ubundi bwo kubona n'ibunini bw'imboga nyene butandukanye nk'izo bita inguhe, kavungwe n'izindi nyene nini. Kuvuga tugereranije tukaraba tugitanga twe tukiri bato hari umwimbu nyene byaragenda neza, indagara zarabonekana cyane n'izo mboga nini zarabonekana, ariko ubu ibintu byarahindutse, umwimbu waragabanutse ku rugero rwo hasi cyane gose. Je nko kubganje ngerageje kuraba nuvuga ko ari nk'ihindagurika ry'ibihe byabaye, kandi n'ikindi kintu naco coba carabitumye abantu basanzwe baroba barabaye benshi gose. Kera wasanga nina hari nk'akaruro nk'ibi bipe mubona, wasanga hari nk'ibipe bishika nko kuri 10, ariko nk'ubu urabona ko hari ipe bishika nko hafi nko kwijana. Urumva nico gituma ibintu byagiye biragabanuka. Kugira umuntu abe umurobyi hanini twebwe kuntu bitangura ujana n'abandi bantu baba babizi, bagenda barakwigisha nk'aba baroba indagara mu mvugo z'ikirovyi babita abaterekwa, ko babita rero kuvuga bakwise umuterekwa bisigura ko ubu kiri umuntu mushasha utanguye kuza mwako kazi. Ama rero ugenda uratera imbere hama kagenda barakumenyereza inyuma y'umwaka canke imisi amezi angahe ugasanga bamaze gufata bituma abandi bari kugasanga nakazi bakamenya.